niza top hageze kumanwa diso na Pop Smoke arafise indirimbo shasha none kuki rinoje atakiriho tutoza turumva song ziwe jewe ni napa kweri kwizina ry'Imana ahubwo nimba nsofise indirimbo muri studio zo bazifuta abantu benshi abantu kenshi tunyaruka kubona ibibi kumbe rero ibindi byiza tuba tutavyiza tukavyirengagiza gize challenge yaratanze abandi barapere bayikoze ariko yari abandi barapere bayikoreye ko gusa hariho nabandi bayanse wewe iyo uyumva wari kuyikorera ko canke wari kuyireka ya ndirimbo ndayizi jewe indirimbo z'amabifu kabisa aya sindemo mwiza we ngabire nari nagabiwe wari muto rutoye ukabutawe nawe wari jisho ribona umbonye ukamumbona ngwaye wari gisabo gisaba basaba nkabasanga wari gituma abandi ntanabaraba wari gitondo gito gitamanza ugatanga wamucuja kumutaga tiro ryanje ndi kuryama Yes abakunzi ba Flip GTV twongeye kandi kubaramutsa twongeye kandi kubaha ikaze muri kino kiganiro ciza kiganiro benshi bakunda ikiganiro benshi bishimira na cyane murazi ko twigwe dukoresha umwanya mu kubahereza ibintu bimeze fresh. So kuri Mike Ren MP promoter, MP the baddest, MP the best one, behind camera cyane kuri camera murazi ko ari MC Blizo. Murazi nawe ko ari wa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gutanga amasanamu meza amasanamu asa neza. So uno munsi tubafitiye umuraperi tubafitiye umwe mu ba artiste bakaze sana ku mpano yabo impano ya rap nkuko afise abafanzi benshi hano mu gihugu cy'u Burundi ariko nitwomwita ko ari umushitsi kuko numusangwa sijya mbere tumwakiriye ariko twongeye kumutuma ko bivanye nuko hari abantu benshi bari bamwifuza hari abantu benshi barabakeneye kandi gusubira kumubona kuri Flip GTV ni rinoji rero lino reka tukwakire bro ndabaramukije ndabaramukije nanje muguwe neza ni sawa turakomeye ni sawa urabiye inyuma urabiye inyuma imbere naho bimeze gute imbere bicaye ibindi bintu kabisa imbere ni atari turabona kabisa usa neza umeze neza kabisa asante sana amahera ni menshi noti amahera ntaya hari one sabwe ko risawa urabiye inyuma urabiye inyuma ni fresh mugabure indani nibirebire ivy'abarayi si ivy'abaramutse ni ivy'abarayi ni ivy'abaza kurara sino bikubwira uza gutaha so bakunze ba Flip GTV murumva rero ko naho twamaze gushika mu kiganiro fresh twamaze gutangura neza na neza nawe rero agiye kudohereza amakuru si amakuru gusa ahubwo agiye no kutuyagisha kuko ni benshi baramukumbuye none umeze gute yohana ni bon nabishasha bishasha ni byinshi icyambere kwanza ni icyahe muri bishasha nuko ndi muzima nuko nkomeye nicyo cyambere tuba dukwiye gushima Imana iyo tubonye bukeye bukongera bukira tugihema icyo nicyo cyambere gishasha nuko nibi byose turirimba ngo vy'umuziki ntuwo bikora wapfuye ndabesha niwo bikora nebyo shoboka kiretse ari nka Michael Jackson yongeye kugaruka gushasha afite indirimbo shasha zama zasohotse deja bazigana izongera sizakotse indirimbo za Michael Jackson niza top hageze kumanwa diso na Pop Smoke arafite indirimbo shasha none kuki rinoje atakiriho tutoza turumva song ziwe jewe ni napa kweri kwizina ry'Imana ahubwo nimba nsofise indirimbo muri studio zo bazifuta kubera ikibazo cy'abazifuta none kandi zizoba ari souvenir nko ku bafanzi izo ndobamvuye hano ntasohoye nzozisorera mu ijuru ninda zo gufatira amajwi tuzova mu ijuru zoba turirimba ninda zo gufatira amajwi ko nga tumenyereye bantunze aba ENDO MIKE none ntatoja mu ijuru nawe nyene yazoba inde ENDO MIKE ENDO MIKE n'umunyavyaha bro ENDO MIKE n'umunyavyaha ku rwego hejuru umva yoja mu ijuru gute bro mu buzima bavuga ati don't judge anyone kuko ushobora kubona umuntu akweretse bino kibaza ngo nibwo buzima bwiwe abantu benshi abantu kenshi tunyaruka kubona ibibi kumbe rero n'ibindi byiza tuba tutavyirengagiza
Endo Mike azoba ari mwijuru za turi kumwe. Endo Mike rero urumva ni wazo bari mu producer wa mbere nyene mwijuru nyene siwo wa sinzi ntavyo nzi ariko nawe ndibaza ko ari azoba ari kandi azobakora. None burya mwijuru ntaba director bariyo ntaba producer bariyo umva inkuru uzoba uhari uzobibona. Jenzo wanaserukiye aba promoter kwanza deja zoshizare dukora ikiganiro. Jenzo wandi kumwe na Yezu hariya ndiko ndabwira ati asha hariya MC Blizo kuri Flip TV mu cameraman hariya MC Blizo araserukiye abandi nuko tariya nawo naka mugashi mwijuru zoma turirimba ibi byose dukora zoma tubikora fresh turirimba. So none umuntu avuze ururirimbo canke ijwi kuririmba umuntu yumva iki? Yo uvuze kuririmba wumva kuririmba siba wavuze none kuririmba uvuze kuririmba wumva kuririmba. So oya dushaka kuvuga umuntu ashaka kuririmba mugabo ukumva message zitandukanye mugabo sinzi wewe ku ruhande rw'iwawe iyo umuntu yumvise ijwi kuririmba abwiye umuntu yumvise ijwi riko riririmba iyo yumvise umuntu ijwi riko riririmba mbega yumva iki? Yumva ico washatse kumutahuza kuko urabona indirimbo ubu uvuga ko ari ibintu bigoye cyane like kwanaliza ko indirimbo zisohoka zifite amasije menshi atandukanye. Sasa rero indirimbo wumvise indirimbo hajya wumvise igishatse kuvugwamo niyo ndirimbo kawaida. Indirimbo ni iki ishatse kuvuga? Ni iki ishatse kuvuga umva ni ikiyumviro ushatse guserura. Ego none hano mu gihugu cyacu turamenyereye dufise aba producer benshi aba producer bakora neza mbega nabahe ba producer wishimira gusumba abandi kumbure muri carrière yawe basanzwe bagusupportinga bikwiye bakaguhereza umuziki wipfuza wewe ubwawe? Akumbaje ibibazo bibiri mu gishingo kimwe. Mbajije aba producteur bakora ivyo wifuza bakora cyangwa ivyo numva nkumva kari sawa bakora umuziki wawe nkuko wifuza. Abankorera je umuziki wawe nkuko wifuza. Jewe ndamaze gukora na producteur batari bake nubo twakoranye ndemera cyane Endo Mike FIG Beatmaker Koli Jiga Beat Jiga Beat nubwo akabari we tumaze gukorana ibintu cyane na Masterland gusa nuko atabijamo cyane nawe mugana we nyine arakora tu. So harahize igihe kitari gito tutariko turakubona tutariko turumva bishaka tutariko murambona tutariko turakubona deja turabona ko wahinduye look ibintu bisigaye sinzi ko nituzi kuvuye hanze nituzi ko wahora muhira mu Kayanza umba wari wasimbiye kwanza ku Gatumba nyene gusanga imwaka mushasha n'abavyeyi urumva nyene ibujumbura babanje kwanza kuhasiga nyene inyuma kino jena none ko mama wanje ko tari hano na papa hano ndahari nk'ingenzi. Oya twese turavye hano kwise turi ingenzi na MC Blizo n'ingenzi nawe nyene n'ingenzi reka tuyifate muri ubwo buryo. So none harahize igihe kitari gito kumbure mu buzima bw'umuziki benshi batakubona ari nayo mpamvu yatumye abafanzi benshi bavuga ati turakeneye kandi linoji turakeneye kandi kumwumva twumva ibyo arimo. Mbega nize business muriko murakora ubu? Navuga yuko narabuze gato mu muziki ngabo sinabuze kubura nifuje kupowa manzane project nziza. Mba worindiriye nyene yindi ubundi buryo ahubwo none abo bantu nibaduterere amaduze turakora cyane ga turi twege ba papa twege ba mama umba muri papa mukima akaja musijya mbere ndakumvise turi papa tukimama urumva iyo bishitse ukabona umuririmbyi yabuze cyangwa ntariko arakora stadire yuko habari byabuze ko twese tuba twifuza gukora turandika bugaca twandika. Rero cyane avuga no kuri ababishoboye badusupporting dukore bakora umutsi nyene urumva kuko imistari irahari tuguma twandika. Freestyle ni nyinshi cyane duhe kwanza freestyle kidogo kuri Daniela na cyane ko ari nayo ndirimbo yakunzwe cyane na nubu hari abantu bagikura inkofero Linoji bavuga ati mu ndirimbo z'urukundo twumvirije hari indirimbo yitwa Daniela gushika nubu yarari impamvu burya mu buzima rero
ubuzima umuntu akunda ikintu bivanye n'ikintu kandi twahejeje akunda ikintu bivanye n'ikintu. sawa murakoze ya bo twagiye rero urabona ubunye inkundo nyinshi burya abantu bake babayeho neza mu rukundo ni bake. urabona ubushure bwarabaye bwinshi. mubabayeho neza oya mubabayeho neza wewe nturimwo. je ndashima Imana ko n'abantu bake nawe muga muri abo bake urimwo twibaze ko urimwo. ego ya bon ni indirimbo Daniela yabaye inspiré na histoire livre canke histoire yakubaye ko hariho na benshi yafashije kumbure hariho n'abariko baradukurikirana muri kano kanya bahoze baca mu kandi hariho n'abadukurikirana batarayibona hariho benshi batarayibona hariho benshi batarayumva ariko nizere ko umuntu amaze kuyumva muri kano kanya ariko aravuga ati irya ndirimbo yaragize inkuru yaragize nayo nshikanye ya muga twagusavye freestyle ya ivuga ngo bya bihe barihe tukikundaniye mwiza we ngabire nari nagabiwe wari muto buto rutoye ukabutawe nawe wari jisho ribona umbonye ukamumbona ngwaye wari gisabo gisaba basaba nkabasanga wari gituma abandi ntanabaraba wari gitondo gito gitamanza urugatanga wamucuja kumutaga tiro ryanje ndi kuryama. yesa murumva rero ko impano ari nyinshi, impano zirakaze kabisa. natwe Flip GTV duhari kugira ngo tubahereza ibintu bimeze neza mu kanya. Nanje ndabahereza freestyle yo guhagiza Flip GTV. So ni Daniela rero indirimbo nziza yashoboye gufasha benshi novuga muri ubwo buryo. ndetse hariho benshi yakosoye mbega n'icyo cyiyumviro cyavuye cyo gukorana n'umu R&Biste cyangwa n'umu producer ariwe ENDO MIKE. ENDO MIKE twari navuga ko ijya collab twakoze twayipanze guhera 2016 ya rero gato acha yarigeze kuba yagiye Tanzania turaburana gato namanutse ino nawe cyasubira Ngozi biraho ibintu nyene byo gucenga twongeye guhura muri 2019 ya mucyo bavuga ati kuri no cyo kano ka ndi muri management kwa JC muri JC Productions indirimbo nayikoze atarimwo gusa nayikoze atarofre iri ifise ndayumviza sinzi uko turavugana naye ndo rero namubwira ati ndafite indirimbo imeze ukuntu ushobora kuzoza kuri studio ukanshiramo chorus acara nyemerera turayikora. urumva yari projet yo kera sana bakera ariko ntiyashoboye kuba ko ico gihe twara like umwe ari mu macenga yiwe duca tuvuga teka tuzobikora igihe mwanya waboneke kuko tutarapfa tukiri bazima ni sawa. naho nakubwiye ko naho twopfa twabikorera mu ijuru ntacyo no mu ijuru twabisohora kwe no mu ijuru twizere ko aba producer aba artists ndetse n'aba director nabo nyene bazaba mu ijuru. nizere kwanza ko muzokoraborana abantu ze ba Mikaeli ba Mikaeli bande cyane kandi numva ngo hariyo n'abandi ba rapper mane ngo baruzuye batera ama freestyle y'iki ari arone na Jesus Square ngo yicaye mu ntebe y'inganje avuga ati ari habamesha kumbure nimba mwisa y'abamesha sinzi ko maze gusoma we urasoma Bibiliya haje yo Bible je ndayisoma vya hatari bro apana ngo vya hatari urayisoma je ndayisoma bro ndayisoma ahubwo je ndanayigusombyara murongo mwizi muri Bibiliya ni uzi njewe nzi canke wowe uzi jewe vuga umurongo vuga ati Haleluya. Oya pana haleluya. Amen. Pana haleluya ni Yesaya 9:6 avuga ndahibagiye avuga ko hibagiye ko nakumva bo avuga ati duha umwana w'umuhungu ubutware buzoba ku bitugu vyiwe azokwitwa igitangaza umujyanama Imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho umukama w'amahoro. Ivyo nivyo yego nivyo yes bro urumva uyo niwo murongo nafashe bo niwo wagufashije cyane niwo wafashije nongera ndawufata ku mutwe ku buryo bw'abantu bashobora kwibagira bivanye nuko je mfise ukwizera kwanje bro. That's good. Kwizera kwanje sinzi ko ivyo mvuze
nawe ubyizera kwanza nawe mbwira umurongo uzi muri Bible ko tuguma tuvuga ibyo mu ijuru nawe umurongo muri Bible nzi ujye utangura ugifungura Bible nyene uvuga gute nujye utangura ujya murongo ugenda uvuga ngo jambo yariho nyine jambo yariho cyanumva ko wewe wuguriye Bible ugarukira hajya nyene kuri urya rupapuro rwa mbere nyene oya Bible hamwe bikenzi bikuzi ko je ikintu cya mbere muri Bible nasomye imirongo sino bifata mutwe yose mu byo maze gusoma byose icyo nabonye bishingiye ku rukundo Bible yose yagishingiye kuri urukundo rutariho nta kintu kimwe cyo gukunda ya Bible yose ubona ishingiye ku rukundo ijambo rimwe ni urukundo kuko atarukundo ruhari ntitwari gukora ino interview ntitwari guhura urukundo ni buri kimwe atarukundo ruhari wewe na Bface nimwakora freestyle atarukundo ruhari wewe na ENDO MIKE nimwakora feature nta kintu kimwe cyo gukunda atarukundo n'urukundo yeah of course nico twizere ko nimba nawe usoma Bible umaze kwandika freestyle za gospel freestyle za gospel ndafite indirimbo ya gospel ahubwo wakoze urashobora kuduhereza freestyle kwanza twumve ko abafanizi bawe utari kurabeshya kuko hari abantu bavuga ati yamubajije mugani tugeze tubona ikintu cyavuyemwo duhe kwanza freestyle twumve ko kumbure ku mpande zose ndacyabyibuka bashe Linoji ahagaze neza ndacyabyibuka indirimbo yanjye yitwa ubusa nayikoze muri 2020 yari gospel kabasi ndakumva numva iri kuraza mu mutwe yavuga ngo ugari forgive your boy ibyisi n'ubusa gusa ugari forgive your boy ibyisi n'ubusa gusa ngwino mfata ukuboko sinifuza kandi kugwa ndi imbere y'imitego sinifuza ndabyibagiye kuko urabona imitari twandika ni myinshi ku munsi ni myinshi yego iyo ubyutse urabyuka twandika ni myinshi ku munsi kandi cyane akantu ka mbere wiyumviye urashobora kwiyumvira ati reka nandike freestyle yo koga ukakivuga ati ndabyutse iki ndagiye muri douche ndatuye isabune kunuku nuko ibyo dose ni freestyle rapper aguma fise nyene urumva hape bisaba ni ikintu gisaba amajambo menshi cyane rero ari gushobora kwandika ibintu bikagucenganira ko mu mutwe bikaba byinshi niyo mpamvu tuvuga ati abafise uburyo badusaporinge turabukuntu twoza turakora dusohora basi para gukora tubika urumva mukore musohora dukore dusohora mugira stockage maybe basi nimba ari impano turayifise niko nibaza basi niko abatuzi bovuga batuvugira basi impano turayifise uri umuraperi kandi hariho n'abandi baraperi ngaha mu buri dufise turafise Kingorongoro aheruka gutahukana agashimwe ka Platform Show Music Awards ndetse inyuma yaho harabayeho imishamirano hagati y'abaraperi benshi baravuga ati ntiwari ugakwiye kunuku ndetse kugezaho arekura challenge yararekuye challenge njenje mugabo ayihereza abaraperi nibaze ko nawe wayumvira iki ariko challenge njenze indirimbo gushika ubu indirimbo ndayizi yaratanze na beat na beat yaratanze na beat mugabo nimba mwarumvirije indirimbo ndayizi urayizi narayumvirije muga ntiwaruzi ko yatanze beat sense ko yabigize challenge rero n'ijya ndirimbo ego yagize challenge yaratanze abandi baraperi bayikoze ariko abandi baraperi bayikoreye ko gusa hariho n'abandi bayanse wewe iyo uyumva wari kuyikorera ko canke wari kwireka iya ndirimbo ndayizi jewe indirimbo z'amabifu kabisa oya sindemo indirimbo z'amabifu sinkora ko zijya indirimbo kuri je uko urabona mu buzima ni byiza niko waho kukunze kuba icuisemwe barico je zijya ndirimbo z'amabifu si size yanje kweri sindabikunda urumva nimwe vuga turavuga y'amabifu ego ni movement ya hip hop ariko hanze bitugaragaza nabi
ubundi muntu atari muri iyo industry naho mwamwivuganye mugakora beef hanze bitwerekana nabi ko muri ko haraba nk'indirimbo hanze basohora bavuga ngo dusubire mu ndirimbo z'amabifu kandi oya cyangwa wibaza nk'umuntu hanze amavideo bariko baduha indirimbo bariko baduha hatuvuga ngo dusohore ngo indirimbo tumutware mu zamuvuma z'amabifu kandi oya Jebyo ega abandi babikoze ni bonda ashobora gusupporting avuga ati wana nice n'ama commentaire yanje nta ndirimbo ifa gusohoka y'indundi kuri YouTube udasanga commentaire yanje ari nziza nayumvise indirimbo ari nziza urayisupporting ndayisupporting naho nyene tuba tutazinanye naba ari umu upcoming wa ntegerezwa kuyisupport nayikunze ntegerezwa gusupporting so twarabonye ama freestyle mwakoreye na B-Face ari make mugabo gushika ubu abafans bawe baracitega indirimbo ariko nubu ntibarayihabwa mbega yari floor time ni ya project ya B-Face ya floor time niyo twakoze mugabo bose baraciteze ko B-Face twara naramusavye collabo tu naramusavye collabo umwanya no wabereka tuzokora project irahari project yo gukorana na B-Face irahari kandi project yo gukora iriho mugabo umwanya nturagera kandi hari n'ibintu byinshi turi gukorana ndibaza maybe soon bizosohoka abantu bazobibona umwaka wa 2021 waheze ubu turatanguye 2022 nibihe bikorwa utegura gukora kugira ngo abafanzi bawe bumve ko Linoji koko yagarutse mu kintu ca mbere novuga jewe sinokwigeza ibitangaza abantu mvuga ngo umwaka ngo nzokora hari benshi babivuze bipfira mu nzira jewe Imana ikintije ubuzima uno mwaka ndifuza gukora mugabo gukora mye ndabivuga badu supporting washiramo igihumbi kibico ushiramo ukuboko kibico kugira ngo tubone ko tutamba twirorerega inguvu uzihabwa n'abandi kandi ubona kuri kurakora fresh rero umwaka niba supporting jewe wana nditeguye gukora buri kimwe urumva uburyo bubonetse ibikorwa bizoboneka ama-album ama-EP uburyo buhari n'amasezo byose bizojamwo so bakunzi ba Flip GTV murumva ko impano ziriho ibikorwa biriho projet ziriho ariko hakenewe uburyo hakenewe agafaranga kugira ngo umuziki utere imbere umuziki wongere uhaguruke n'inkoreka turakenya ne mutubona zikwiye badukenye gusa umuntu akubonye igihagararo cyawe tugitangurana kubwiye bururutse taxi aravuga ati kumure Linoji mu mufuko akanoti kari tugitangurana kubwiye ko ari saura inyuma indani urumva nibibazo no trouble so murumva reko ibintu bitoroshe ariko bisaba ukuboko k'umufanzi ukuboko k'umuntu akunda umuziki ndundi ukuboko k'umuntu akunda za freestyle za Linoji ukuboko k'umuntu akunda umudiho wa rap nahanyu rero bafanzi mukore igishoboka mukore ikintu cyose kibaho kugira ngo umuziki uhagarare neza so nakaye kajambo woshikiriza abakunzi bawe ndetse n'abariko baradukurikirana muri kano kanya akajambo bashikiriza nuko cewe ndi hano ndahari nk'umukozi nkuko twamye tubivuga dushaka support kugira ngo dukora akazi neza turi kuri atamba twirorere ejo natwe bigisho bituviriyemwo tubone ko unkunda uziko arico nakoze ugakunda bimbwire kandi ubinyereke dukorere hamwe twese kugira ngo turiterambere ryacu aho ryogera kuko ndabize John heza tu ko umuntu avyizera wese John heza ndabesha ejo ni heza kandi big shout kuri team yitwa Afrikid sindi ndimbo nakoze na Ines Ragere ko yeje ijya turayizi yitwa Gito turayizi ijya mu DJ nyene yo tumushimire cyane niwe nyene bo muri Afrikid yose ni team y'abantu bari muri Amerika nubona uvuga ko ariko baramfasha at this time n'abandi bantu benshi none turavugira hano ni benshi cyane bariho bariko badufasha nyene buke biboneka gusa abashimiye mwese cyane mwese mubahwe bishara kuri Kafani Ice Store Hardwin n'abandi benshi cyane timu yose yumva kuri gang ewana much respect nitwabandanye ko ndizera ko bizokunda ejo canke irya ejo
Yes Lino G arabakuriye inkofero arababwiye tuti ni mwubahwe ndetse n'abariko baradukurikirana mwese mwubahwe abakunda ibiganiro vya Flip GTV mwubahwe mwese turarangije kino kiganiro turagushimiye brother. Ndabashimiye nanje cyane murakoze cyane kabisa. So murabona ko yari MP promoter kuri mic, behind camera ni MC Blizzo, mugire ibihe vyiza.